Kw'igenekerezo rya 13 Myandagaro no mwaka icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Space Caritas Njebarikanuye yaragendeye intara ya Kirundo aho yifadikanije n'abenegihugu bo muri komine Busoni mu bikorwa vyo kubaka ikibuga ca kijambere c'umupira w'amaguru ku mutumba Nyarunazi wa zone Gisenyi. Mw'ijambo yashikirije ivyo bikorwa birangiye, nyakubahwa Njebarikanuye yarakeje abanyabusoni ku kugene bitaba ibikorwa vy'iterambere, aca asaba umwe wese kugira ico aterereye kugira ngo ico kibuga kirangire kubakwa n'ingoga. Yarongeye arabatekerera impanuro zitandukanye harimo kubungabunga amahoro n'umutekano, kwirindikiza coronavirus, kwakira neza abahunguka n'ibindi. Kugira ngo ibikorwa vy'iterambere bishobore kuja hamwe nuko imvukira zose, imigambwe yose bijya mwavuze, amashengero, indongozi zitandukanye, haba mu mugambwe, haba mu mashengero, haba ku rwego rw'igihugu, mutegerezwa gufatana mu nda mugashobora gukorera hamwe. Mufise umugambi w'iterambere, mugifise imigwi ntibizokunda. Mutegerezwa rero gufatana mu nda. Rero twese nk'indongozi kuva kuri nyumba 10 gushika kuri buramatari, twese tuje hamwe tugira urunani nakatwa tuti vyose turi hamwe birashoboka. Nitubivuge ku munwa rero, iki gikorwa ni igikorwa gitwara uburyo bwinshi, haba ubw'amaboko haba n'ubwo mu ngodo. Umwe wese icaronse tugenda tugashira hamwe ngo isorosoro igwira iyigiye kugira ngo iki gikorwa cy'iteka twihiteka giherekare, kandi tubazi ko mushoboye kuko tubazi yuko vy'ukuri mukingira neza iki gihugu cacu Burundi. Reka rero za nguvu zo gukinga igihugu tubereka ko izo nguvu naho nyende no kwigo vy'iterambere duheza tukavyitabira. Iki kibuga kizocubakwe mu mwanya mutoyi kandi cubakwe neza. Nico gituma rero dutegereza gukura mu maboko mu mpuzu abanyeshure, abakuze, abatama n'abatamakazi, umwe wese hashoboye vy'ukuri akazovuga ati iki kibuga naragishizeko amaboko yanje n'ikibuga canje. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka yarongera bacira ku mayange ibijanye n'amakoraniro inama nkenguzamateka yatunganije ku vyabaye mu mwaka w'1972 kugira ngo hamenyekane ukuri. Acarangiza ijambo abasaba kwirinda uwo wese yoza abacanishamwe. Muri urwo rugendo nyakubahwa Njebarikanuye yari yagiye yitwaje agakimanyi k'amafaranga ngana n'imifuko 20 y'isima, akaba yaciye agashikiriza buramatari w'intara ya Kirundo. Avuye hariko hubakwa ikibuga c'umupira ca kijambere, nyakubahwa Njebarikanuye yaragendeye ibisata bitandukanye vy'ubuzi bukorera Gasenyi Nemba ku rubibe rw'u Rwanda n'u Burundi, aho yari aherekejwe n'indongozi zitandukanye zo muri komine Busoni n'izo mu ntara ya Kirundo. Mu nyuma yaho icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka yaciye aja kwirabiraho umugambi wo kuvomera hakoreshejwe amazi y'ikiyaga Rugeze. Uwo mugambi ukaba ari gutegurwa n'ishirahamwe Phonique rifashwe mu mugongo n'ishirahamwe mpuzamakungu PNID ku mutumba Gatete wa komine Busoni. Naho nyene nyakubahwa Njebarikanuye yarashikirije ijambo aho yashimiye abariko baratunganya uwo mugambi, yongera arahimiriza abenegihugu bo ku mutumba Gatete kubandanya bagwanya inzara biciye mu kuvomera, kuzobungabunga ibikoresho vyo kuvomera bazohabwa, kugwanya irigara n'urudandazwa rutemewe n'amategeko, gutanga amakori n'ibindi.